Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Turashimira Imana yaduhaye ibihe vyiza kandi intahe zirabandanya. Mushishikare kurungika intahe zanyu ab'Imana yagiriye neza. No munsi nshaka ijya saha yaheze ipire nawe yakubeshe arse yababeshe namwe nabumvise mu muhemu kijya saha yababeshe nashaka kuyiraba nari suri ko nashaka ngantegeza kuyiraba protocole muzoye muraba ijya saha kuko hari gihishuha kubera amabati gaparangana ivyo twereka sivyo itwereka kari moeloka kandi ari -10 canke -9 Jean 10 verset 10 Haleluya. Igisuma nikizanwa n'ikindi atari ukwiba no kwica no gutikiza nanje jeho nazanye no kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke busagutse. Bwana sifiwe sana. Uyu murongo murabizi benshi abantu mushika hafi 2,000 maze kugira classe ya mbere murazi ko uyu murongo ari passage yacu principal ya Life Center kubijanye na vision Imana yaduhaye. Ariko cane cane aka gace kayo ka kabiri kavuga ngo Yesu yaje kugira ngo intama zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse, budeborda, busesekara, bwuzuye. Haleluya. Apana kuburonka muri demi mesure, apana kuburonka mu gace, ariko kugira ngo turonke ubugingo bwagutse, busagutse. Yesu ashimwe cyane. Bwagutse, busesekara, butemba. Niyo objectif ya Yesu, nico camuzanye. Yesu ashimwe cyane. Kandi nibaza yuko usangwa iki ari yo ntumbero Yesu yamuzanye, no kuvuga yuko Yesu ntiyeshua kuri ordre de mission yiwe. Yesu ntashobora kunanirwa icamuzanye canke ico yaje gukora. Bisobanura ngo mu yandi majambo nta mpamvu nimwe ikwiye kubaho ikwiye gutuma wowe mu buzima bwawe utabona urugezo rwo kugendana n'Imana canke rwo kwagukirwa mu gihe ico nyene ari c'Imana yiyemeje mu buzima bwacu. Bisobanura ngo iyo bitabaye uko iyo contraste canke ico gihushanye kiba kihari nuko haniniya tutaba twara mutahuye ngo tumwihe uko bikwiye. Muri iminsi turiko turasenga nagize iciyumviro ndavye abantu benshi Imana yabohoye baba bakurikirana bari kure canke bari hafi. Vyukuri twararonse intahe nyinshi kandi vyukuri Imana yarakoze. Ariko numvise bintwaye kuvuga kuri iyi nkuru uno munsi nshaka kuvuga ko ariko kandi ntangura ku constata canke kuhomaka yuko burya inyishu z'Imana ntiziri kure ariko nitwebwe turi kure. Twe turashobora kutaba disponible, twebwe turashobora kuba tutari muri atmosphere ipermeta ko twakira ivy'Imana kuko turi kweki ekran iri kirabuje. Uravyumva turashobora kuba turi mu ntuze nyinshi kuko natwebwe turi saturé n'ibintu mu buzima bwacu bwa minsi yose bidutuma umwansi adusamaza tukava muri iyi ntumbero. Ugasanga umuntu araremerewe n'ivyo arimwo kandi ari busy n'ivyo arimwo kandi umwansi kuko ari se w'ikinyoma nkuko twabibonye akiyahanja akatunyegeza amaposibilite ari muri Kristo Yesu. Tugasanga tuzi bike ku burenganzira dufise canke ku bubasha buri disponible ku bwacu kandi satani bikamwaranja yuko naho turi abakristo tuba abakristo badatahura uburenganzira badahagaze muri autorité Imana yabahaye hama bikamuha amahirwe yo kuduhonyora ko ikindi gihe kanaka. Ugasanga ubuzima bwacu ntitwe experimenta victoire nkuko twakagombye kuyi experimenta. Usomye muri Matthieu chapitre 9 verset 20 jusqu'à verset 22. Buno umugore agwaye ubutinyanka yarabimaranye imyaka 12 amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu yiwe. Yari yiyumviriye mu mutima ati niyo nokora ku mpuzu yiwe gusa nokira.
buno Yesu arakebuka aramubona aramubwira ati humura mwana wanje ukwizera kwawe kuragukijije nyamugore akira uwo mwanya. Haleluya. Iyi nkuru twese turayizi, ndashaka kuyikoresha kugira ngo mvuge ibintu bike mu mwanya uri imbere, ariko kandi iyi nkuru itwereka ko uyu mugore yari afise ibibazo. Ndashaka kwanza kuvuga ngo description y'ikibazo cy'uyu mugore ya mbere Bibiliya tubwira ko uyu mugore yari afise ikibazo cyo gutakaza amaraso, kandi urabizi yuko iyo umuntu atakaza amaraso nico kintu kirepresenta ubuzima mu mubiri wacu. Amaraso ni nk'ubuzima ku mubiri wacu. Rero iyo umuntu atakaza amaraso icyayi cyo cyose biba bivako, ariko iyo umuntu atakaza amaraso yaba kuyatakaza bikaboneka hanze canka akavira indani, kenshi umuntu aratakaza ubuzima, kuko amaraso ni ikimenyetso canka amaraso ni kimwe mu bintu bigaragaza ubuzima muri twebwe igihe ariko afata inzira akwiye gufata. So Bibiliya rero itangura itwereka ko uyu mugore yari amaze imyaka 12, ariko kandi ikindi kintu gitangaza ni ingene uyu mugore ngo amaze guhura na Yesu ngo yaciye akira. Aha twasomye kuri uyu murongo epfo haravuga ngo aca akira uwo mwanya nyene. Elle fut guérie à ce moment même. Aho nyene aca arakira. Amaze 12 ans agwaye, amaze imyaka 12 iki kibazo kihari, ariko amaze gukora ngo kuri Yesu ngo ako kanya bica birahera. Ngerageje kuvuga kuri uyu mugore, iki kibazo ciwe cari kibazo kigoye. Kubera iki? Ndumva siffle please, ndumva siffle mugabanye muri hoto canke mu mabave. Uyu mugore afise 12 ans afise iki kibazo. Iki kibazo nshatse kukivuga ngo ucumve ugisobanukirwe. Uretse ko uyu mugore ibibazo byo wenda bishe muri kategori zitatu, yari afise ikibazo bwa mbere na mbere c'amagara. Usomye abandi banditsi, tugende gusoma muri Mariko igice ca 5 kuri verset 25 gusha kuri verset 34, uko Mariko ayivuga, kuko iyi nkuru yavuzwe n'abantu batatu. Matayo yarayivuze, Mariko arayivuga, Luka arayivuga. Mariko we bica bivuga ko niki? Kandi umugore agwaye ubutinyanka yarabimaranye imyaka 12. Yababajwe cyane n'abavuzi benshi bamumarisha ibintu vyiwe vyose abitangamo ingemu, ntihagira ico bamumarira, mbere arushiriza kugwara. Yumvise ivya Yesu araza aca hagati y'ishengero amuturuka inyuma yiwe akora ku mpuzu yiwe. Yari yibwiye ati niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri wiwe yuko akize ico cago. Ako kanya Yesu yumva muri we ubushobozi bumuvamwo, ahindukira abandana n'ishengero arababaza ati ninde akoze ku mpuzu zanje? Abigishwa biwe baramwishura bati ubone abantu bariko barakubanda nawe ukagira uti ninda gukozeko. Aberaguzamwo amaso ngo abone uwumukozeko. Uwo mugore aratinya ahinda agashitsi kuko azi kimubayeko, araza mwikubita imbere amubarira ivy'ukuri vyose. Yesu aramubwira ati mwana wanje ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro ukire gose icago cawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mariko yongeyemo ibindi bintu Matayo we watavuze, ariko kandi ngarutse ahanyene kuri kino cimviro, kuko iyi nkuru tuyifise muri izi version zitatu. Ndashaka mubone ingene abana b'abantu tumeze. Twega abantu kuntu tumeze, kenshi dufise tendance yo kutarondera ama solution ari divine ku ma problème yacu ari terrestre. Dufise ibibazo nk'abantu bari mu buzima, ariko kenshi uzokwa musanga inyishu z'ivyimwemu tuzirondera inyuma twagerageje ibindi bintu byose. Ugasanga kenshi turanegrija, uzoza usanga hari ibintu nabonye abantu bakubwira ngo shango werve ngo wahugeze ngo urakeneye ko bagusengera. Sinzi ko muravyumva ivyo bintu. Ngo vuba ngo hasigaye ngo naho gusenga. Donc abantu iyo bariko baraturangira Imana umengiza en dernier recours. C'est comme si gusenga ari ikintu dukora twamaze kugerageza ibindi bintu byose, twagerageje ibindi bintu byose. Nuno munsi ndakiriye abantu muri iyi minsi musenga kuko ibindi byose vyanse. Karibu mu nzu y'Imana. Au départ twese twarondeye Yesu
kuko bamuturangiye nk'uwo duha igishu y'ivyari vyanse. Ariko burya Yesu si uwo kurondegwa kuko ibindi byose vyanse hama ngo icicika option ya nyuma, ahubwo Yesu ni uwo kurondegwa bitarananka. Uyu mugore yagize ikibazo c'amagara, Bibiliya ivuga ngo amara imyaka 12 muri Mariko yivuza. Aha kuri iyi passage nyene batubwiye ngo yagize gute, ngo uko yivuza Bibiliya ivuga ngo sa situation allait en s'empirant, ni ukuvuga ngo vyagiye biba bibi kurusha uko vyatanguye. Ayandi ma version arakwereka yuko aba baganga yagiye kuraba, ntimwibaze gusa ngo n'aba specialiste bo mu bitaro bikomeye babahinga, ariko uyu mugore yaranaraguje. Uyu mugore yaragiye no mu bintazi kugira ngo agerageze kurondera solution y'ingwara yiwe. Ariko kandi ngo vyose amaze kubigerageza imyaka 12 yumva amakuru ya Yesu. Ndashaka kubwira umunsi muri kino gitondo yuko hariho ibibazo dufise bitari bikwiye gufata imyaka 12. Ndagomba ngo hariho ikibazo ushobora gucamwo kigafata igihe kirekire kurusha iyo cari gufata, atari uko Imana ishimye ko aho hantu haguma igihe kingana gutyo, ariko ico kibazo cabaye ikigutwara ahantu hukugera aho uzomenya ko ukeneye Imana. Umaze kumenya yuko hariho Imana, ukabona ca kibazo kiraheze, ukabona ya solution iraje. Uyu mugore yari afise ikibazo c'amagara, uyu mugore yari afise un problème iri financier, yari afise ikibazo c'amafaranga, kuko Bibiliya ivuga ngo yarahejeje ubutunzi bwiwe bwose agerageza kwivuza, agerageza kurondera abamufasha biranka. Si nivyo gusa, uyu mugore kubera ukuntu yari amerewe, iyi situation yiwe imuhanda faible, uyu mugore yari afise n'ikibazo kiri social. Usomye mu Barewi igice ca 15 ku murongo wa 25 gasha ku murongo wa 29 baratubwira umugore yabagwaye gutya ingene Bibiliya Imana yari yabwiye Mose akwiye kuba traité mu Bisirayeli. Levitique chapitre 15 verset 25. Umukobwa canke umugore niyamara iminsi myinshi ari mu mihango yiwe mu gihe kitari ico canke niyarenza iminsi yiwe, imihango ni n'amaperiode yanyu bakobwa abana bo muri vira, amaperiode esashimwe kuko imihango nayo bumva. Iminsi yose azomara mu miziro, azabe nk'uko yahora ari mu miziro yiwe, azoba ahumanye. Uburiri bwose azoryamako mu minsi yose yo guhumana kwiwe buze bumubere nk'ubwo yaryamyeko mu minsi y'imiziro yiwe. Stop. Igitanda aryamyeko caba gihumanye, sivyo? Twetablise ibibazo uyu muntu afise. N'ikintu cyose azokwicarako kizoba gihumanye. Intebe yose azokwicarako muri salon yiwe izobigize gute? Ihumanye. Nk'icari gisanzwe gihumanywa ni yari mu miziro. Uwukoze kuri ivyo wese azoba ahumanye, n'uwukoze ku vyo yakoze ko azoba ahumanye. Azamesura impuzu ziwe, n'uwamukoze ko azoca amesura impuzu ziwe. Yiyuhagire, aje muri douche, akomeze kuba uwuhumanye gushitsa ku mugoroba. Bifata umunsi kuri uwo onya yamukoze ko bifata 24 heures. Ariko niyaramuka ageze guhumanurwa, ubwo buhumane bwamuvuyemwo, azaharure iminsi 7 hanyuma abone guhumanuka. Nukuva ko ujya mugore yacarura iminsi 7 bigaca vyitwa ko ahumanutse, kandi ntivyari bikwiye naho amara 7 jours ko ahumanutse. Hariho hapo hategezwa gutanga yahumanukaje. Ku munsi w'umunani yijanire ntunguruzi 2 canke ivyana vy'inuma 2, abishira umuherezi ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Nukuvuga ngo umuherezi azoca amwaka offrande, kandi umuherezi niwe azokonfirma ko yahumanutse. Cufata yuko abagore canke abadamu mugenda muri ivyo bihe ni chaque mois. Mwavyumvise? Chaque mois. Nukuvuga ko iyi rituel umuntu wese w'umugore yarayifise par mois. Ca wumva activité, ca wumva vie sociale, ca wumva kwiyekarta mu bantu. Cufata ko uyu mumere ari 12 ans. Nukuvuga ngo yarafise ikibazo c'amahera,
yari afise ikibazo spirituel kuko situation yo yari décrit nk'ikibazo, yari afise ikibazo social, ni ukuvuga ngo yari afise ibibazo vyinshi mu buzima bwiwe. Abagore muvuge ngo amen. Kubona Yesu yarapfuye ku musaraba, amen. Kuko ubwo bucafu bwose bwajanye n'umusaraba. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo amaze 12 ans ari muri iyi situation, ubuzima bwiwe busa gutyo, ubuzima bwiwe bumeze gutyo. Hama yumva amakuru ya Yesu. Yumva amakuru ya Yesu. Warubiziga abantu b'Imana. Hari igihe ushobora kubwira umuntu Yesu canke tukavuga ubutumwa, abantu bamwe ntibakumve canke ukabona ntibariko barakumva. Ariko umwana w'umuntu kenshi arondera Imana iyo ata option agifise. Ivyo ashobora kugerageza vyose yabigerageje, igihe umuntu utaraterefona, igihe ata muntu urabarira. Hari igihe mu buzima tugira amanyama kuko tugifise abo tubarira, canke ko dufise amafaranga, canke ko tugize gute. Ukumva ico gihe ibintu vy'Imana birakengeretse, nta n'ivyo wobamwo, kuko uretse ko ushobora gufata indege ukagenda Bruxelles bakakuvura, uretse ko ushobora guhamagara naka akagufasha iki kintu, ugasanga mu buzima bwacu nitwiyumvira kurondera Yesu kuko tumeze nk'abantu bafise ibintu vyinshi bobanza bakarondera imbere yuko barondera Yesu. Igihe twatangura amasengesho yacu twaravuze ngo amasengesho yacu tuyise Yesu, ni Yesu. Ariko dogre yacu na niveau yacu yo kumushaka no kumurondera iradepanda umumwe wese n'ayandi ma option agifise yo gukemura ikibazo ciwe. Ariko umwana w'umuntu n'umushampion yamaze kubona ashitse imbere y'igihome atahashobora kuja, adashobora kuja ni ya gauche ni ya droite, aho abantu bose yabahamagaye, aho amafaranga yiwe yakoresheje, aho ibintu vyose yabigerageje akarondera solution, aho ya contacts abantu bose bakamufasha ivyo mushobora bakananigwa. Ico gihe bacakubwira ngo shango wewe kugende bagusengera. Ariko kweri murindira ko mpomba byose bigahera kugira mu propose Imana. Nta kuntu mwari ku propose iyo Mana avant. Haleluya. Ndabipfuriza mwebwe mwicaye ahantu muri ko muranyumviriza, Yesu ntimumugire la dernière option, ariko Yesu mumugire l'option principale. Mu kintu cyose muri ko muracamo, mu kintu cyose muhura naco. Yesu ashimwe cyane, kuko bimwe vyo musaba umwanya muto kugira ngo abibakize. Bibiri ivuga ngo uyu mugore yaragiye asanga abantu bahari ari benshi, ngo aribwira mu mutima wiwe, uyu mugore aravuga ngo mu mutima wiwe aravuga ngo no mukorako. Mu bantu benshi bahari wewe agira vraiment révélation iteye ubwo baravuga ngo no mukorako. Waruzi yuko gusa bisaba kumukorako? Waruzi yuko uyu mugore hagati y'icamutandukanya na Yesu na miracle agomba kwakira byari bihagaze ku kantu kamwe gusa kitwa contact. Aravuga ngo no mukorako, just no mukorako. Apana ngo yompa audience, apana ngo twoganira nkamubwira ama problème mbaze mu iminsi, apana ngo twohora twire conversation. Oya, just nogira gute? No mukorako. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Jeve mandababesha ndaba challenged na Bibiliya kandi vema ndankidini ndankumugenzo. Kuko burya hari abantu bari different n'abandi par rapport ya attitude bafise. Burya wowe nyifato ufise irashobora kukugira ukaba different ou différente ya twebwe twese turaha hantu. Kuko inyifato umuntu agira idetermine ico yemera nuko azi Imana yiwe. Uyu mugore ntakeneye kuja muri team ya Yesu, ntakeneye kiravuga ati je gusa nogira gute? Je gusa nogira gute? Haleluya. Reka none umunsi je ndumva hari abantu baza kumukora koto. Reka nubake gusa iki gicapo ucumve neza. Yesu ashimwe cyane. Kuko urashobora kuba muri masse, urashobora kuba muri ensemble, urashobora kuba muri habitude, urashobora kuba muri routine,
ugatakaza l'essentiel. Uyu mugore muri iki gikorane yagiyemo yashaka just gukora kuri nde, kuri Yesu. Premièrement, objectif afise il est presque impossible. Nta muntu ariko arifuza gukora kuri Yesu. Abahari barafise ibindi bariko bararondera, bariko bararavya ariko arakora, ariko baravuga gusa ati none ujya muntu jewe no mushikira gute? Ndabasabe mwiyumvira ujya mugore ingene amerewe au niveau ya santé pendant 12 ans. Mwiyumvire physiquement ingene amerewe, nibaza ko ashobora kuba yangana nkanje. Apana imyaka. Size. Yesu ashimwe cyane. Mwiyumvire ingene ariko ararondera gukora kuri Yesu. Aravuga gusa ngo nogira gute? No mukorako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nanda abazega abantu b'Imana. Biri normal ko umuntu ahumanye ari écarté ya société ashaka gukora kuri Yesu, kandi Yesu représente la pureté, la sainteté. Only by revelation. Yaravuze ati je naho nkumiriwe ujya nta nkumira. Nogira gute no mukorako. Mbe warubizi ko dushobora kuba turi muri eglise tukagira ibintu byinshi bitubuza tudakora kuri Yesu. Kuko ushobora kuza ngaha anya je ndavyibuka nageze kuba ndi fiancé vraiment kandi byaranshika, ariko en certain moment narumva ko kuri eglise ndahakunda kubera umumome wanje. Nashika kuri eglise nkabona sindamubonye kuri podium, nkaca numva ko no musi gikorana menga kiragize gute. Kandi mwibuke ko twe tutari dufise mobile cyangwa ngo tubwira audio nguri hehe. Ndashaka kuvuga ngo ibintu vya routine, ibintu tubayemwo ingene wambaye, kuko nk'ubu hari abantu bimvira ingene bazokwambara kuva jeudi. Hariho nabaraye baragwana n'umutayeri kugira ngo impuzu yibahe ejo samedi 17h. Izo concerne zose bagusokoje nabi, umutwe wawe bawugize gipinga, uravyumva bawuhengamitse. Ayo masusi yose agize ingene tuza aha hantu warongoye igikorano musa atari bushaka, aho wicaye batakwicaritse, mu protokole yakwirukanye yakubujije kwicara aho washaka kwicara. Izo zose ni ensemble z'ibintu. Imodoka yawe wahagaritse ahantu hatariho, termani kigigwamana ku buryo ukuri baza ko bariko barayiba retroviseur, kandi ugumubona retroviseur yahongotse. Ibi byose ni ibintu biza abagenzi muza kubonana, aho muza kuja muvuye aha. Ivyo bintu byose ni ibintu biza bikokupa mind yacu, tukaba mu rushengero Yesu atari concern yacu, Yesu atari we focus. Ariko uyu mugore yarashitse atazi n'ivyo abandi kumbure barimo, ariko Bibiri igomba kunotisinga ivy'uyu mugore. Aravuga ngo ariko ngo aribwira mu mutima wiwe ngo ico mpabasi nkagira gute nkamukorako. Bwana asifiwe sana. Nombre chapitre 15, je pense. Ibiharuro guharura 15 verset 38. Fils turihe 38 na 39 nombre. Micro ya Fisto. Ati barira Abisirayeli batere ubuyonga ku mitwe y'impuzu zabo. Yes. Baze bagume bagenza batyo ukurunganwe rwabo ruzogenda rukurikirana. Kandi ku buyonga bwo mu mitwe yao yose baze batere ko akanyuzi k'isufe. Haleluya. Isufe ndibaza ko mu Gifaransa ari bleu, ni couleur ya bleu. 39. 39. Ubwo buyonga uko mu bukubise kwijisho muzokwama mwibuka ibyagezwe byanje byose, jewe uhoraho mu byitondere kugira ngo mwoye gukurikira iby'imitima yanyu n'amaso yanyu vyifuza, ivyo mwakunda guhurumbira bikabahindura ibimaka. Stop. Haleluya. Abisirayeli muri iki gihe ca Mose, Imana yarabategetse ikintu kizokwama kiri ku mpuzu zabo, nico mu Kirundi bita ubuyonga canke mu Gifaransa frange, ariko byose numva ari langage zitari courant. Siko sinza bafise ama version y'Igifaransa yoroheje. Imana yarabategetse ngo muze mwambare ku mpuzu zanyu, mugire ku mpuzu zanyu, mugire utuntu turekera, sivyo? Murashobora kumpa image y'utu tuntu, mumpe image y'utu tuntu, nabahaye amafoto, siko mumpe image y'utu tuntu
tubwiyumvire ko gatoya. Haleluya. Ni ikintu caba kiri ku mpuzu y'umwisirayeli wese. Ni ukuvuga ngo iki kintu byaba birekera ariko kandi bikaba bifise objectif kuko abana ba Isirayeli bose niko bari bambaye. Kandi na Yesu kuko yari umwisirayeli yari yambaye iyi mpuzu nyene afise les mêmes images. Aravuga ngo bwira abana ba Isirayeli ngo ku ma generation kuyandi. Nuno munsi abisirayeli ugiye ku mabarabara amwe ya New York ahantu bagwiriye usanga ku mpuzu zabo ututuntu turekera turiko naho bafise impuzu ziri moderne izitwambara ubu atari za kera z'amakanzu zo kuri Yesu ariko nabone utwo tuntu bafise turenkera siko iravuga ngo rero ngo kuri bord canke ku nkengera y'impuzu zabo muze mushire kwako kantu gafise ifundo epfo ku mpuzu zabo ako kantu kazoga gafise objectif ye kuri 39 ako kantu ngo igihe cyose muzobona umwisirayeli yambaye izo mpuzu ako kantu karekera ni ibintu biba bishaka kumera nk'ibintu biri brode sinzi ukuntu mubona ku mpuzu z'abadamu n'ibiki image yanje datera grenade hajya hano uko uravyumva aravuga ngo siko ngo igihe cyose muzobona izo mpuzu canke muzobona ako kantu kuri 39 mu 39 ibindi bikipaparanganye ko 39 haravuga ngo igihe muzobona ako kantu muzoca mwibuka amabwirizwa yose y'uhoraho. Ico nico kintu ca mbere tuzokwibuka. Nukuvuga ngo umwisirayeli karatembera mwibarabara ukabona uri imbere yawe uyu n'umuntu ari moderne uraka kantu yambaye aka kantu kabara kantu yambaye ko kararekera kaba gafatanye na foulard bashira ko hejuru koko kagaca karekera hasi sivyo wo kama muri version iri ancien ukuntu kari kameze muri iki gicapo c'uyu mugore siko canke mu yindi version soit aka kantu riyo bakabonye umwisirayeli wese yambara iki kintu yaca yibuka amabwirizwa y'Imana. Mu mabwirizwa y'Imana harimo instruction hakabamo na promesse. Uyu mugore rero adefo yo kubona kaba kameze gutya anya byaba ari ibintu birekera kava ku mpuzu biri hejuru kakamanuka ntikashika hasi kuko inyambaro y'abaherezi yari ifise utundi tuntu turi ngaha hepfo ariko iyi specialement uyu mugore yakoze kuri Yesu ni ibintu bimeze nk'ibirekera bishikepfo. Rero uyu mugore Bibiliya iravuga ngo igihe cyose muzobona impuzu wogira pose kuri iyo image. Aravuga ngo igihe cyose muzobona iyo mpuzu nako kantu karekera ngo muzokwibuka amabwirizwa y'uhoraho hama muyashire mu ngiro. Ikindi nacone ngo nimwabona umwisirayeli yambaye gutyo ngo muzokwibuka amabwirizwa hama ngo bibatume haleluya ivyipfuzo vy'imitima yanyu n'amaso yanyu bitaba entraîné par l'infidélité. Vuga ko kantu kanyu kugira ngo mwe gukurikira ivy'imitima yanyu n'amaso yanyu vyifuza. Nimwabona ivyo mpuzu nimwabona umuntu yambaye iyo mpuzu bizobibutsa bibatume mureka gukurikira les désirs de votre cœur, les désirs de vos yeux, ivyo mukunda guhurumbira na vya bindi mukunda gushuhira bikabahindura ibimaka bikabahindura aba infidèle. Nukuvuga ngo uyu mugore abonye Yesu ko adashobora kumushikira uyu mugore ngo acaribwira mu mutima ati kuyo onya ari we jambo ry'Imana twahawe nogenda basi naho ntoronka audience just nkagira gute nkarambarara nkakora ku mpuzu yiwe nkamukorako bizoba birangiye kuko niwe jambo ijya mpuzu yambaye abandi bavyambara nk'ikigereranyo ariko umuntu ndiko ndabona ni l'original niwe authentique ni wa vrai. Ibya bindi byose dusezeranirwa mu byagezwe vya Mose gutabagwa gukira nibiki ujya mugabo ça s'accomplit en lui. So rero ninagenda nkakora ku mpuzu yiwe impuzu yiri different izi zacu twambaye aravuga ngo icoma nkagira gute nkamukorako. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amina. Amaze kwibwira iki kintu atangura kurondera inzira. Muri ya situation yiwe atangura kurondera inzira. Ndashaka kuvuga ngo bantu b'Imana des fois Imana irarondegwa ku buryo ico vyo gusaba cose gutanga no kugira Imana niyo kurondegwa. Yesu ashimwe cyane. Hari gihe mu buzima tu develop ama excuse yico tudakora cyane dukwiye gukora.
hari igihe ushobora kubaho mu myaka ngaha muri eglise, ndabaha exemple iri simple, ukaba ngaha mu myaka muri eglise urumva tuvuga enseignement cyangwa urumva tuvuga jeûne et prière, ariko wowe ukaba ufise ama excuse yuko ivyo bintu byose utabibamo, ukaba wumva umenga abandi nibabikore jewe ndi umukristo wa dimanche. Ndashaka kuvuga ngo niveau yawe ya sacrifice iradetermina niveau yawe ya réception, ariko niveau yawe ya sacrifice iri bâti sur ton niveau d'attraction umutima wawe ufise ku Mana. Ndagomba kubwira ngo ama excuse yose ufise yuko utarondera Yesu n'abandi bose mwicaranye bari bayafise, hariho n'abafise ama excuse arutayi wawe, ariko kandi bivanye naho ugeza kumva yuko ton Dieu est ton dernier recours. Iyo ucibaza ko hari ibindi ayandi ma possibility ufise urayagerageza Imana ukayiha dukeya, ariko uyu mumere ndamukunda nta option imwe yarasigaje, nta hatagiye, nta batabonye, aravuga ati sha amakuru y'uyu mugabo narayumvise, ariko naho bigoye kumuronka ntoronka na rendez-vous, ntoronka ngenda mushikira, mfuma nkora kuri ijya muzu yiwe, kuko ijya muzu yiwe yambaye irafise signification spirituelle. Uyu mugore agira gute? Ararampa, araryama. Iki gicapo encore une fois kirangyohera kuko kinyereka yuko birasaba humilité kugira ngo ushobore gukora kuri Yesu. Umuntu yaransavye rendez-vous, ndamuha rendez-vous kuri eglise. Arambaza ngo ngo none gushadura kuri eglise ngo ntahandi hantu twohurira abantu batambona. Je musanzo nari mfise biho zibiri nari gushaka kumwakirira handi atari ngaha, ako numva mu mutima wanje ntoyani ni hajya nyene ngo nisanga pe ndamugisa ngo habari abantu bahari, hari abantu bazombona. Reka ndababwire nasanze mu buzima kurondera Yesu birasaba humilité. Hariho abantu bagira ikibazo, warubizi hariho n'abantu bagira ikibazo cyo kuza ngaha agakunda live center, kandi ndabibabwire muri online, ugakunda live center ukamara umwaka uyiraba ukumva urayikunze, ariko ukamera nka Nikodemu ukaturabira distance, kandi uri ngaha i Bujumbura udutwara connection internet, abo hanze bica bikatika ko connection ngaha anyasikirenga, ukazubona umunsi umuntu aritaje araje ariko akumva umenga Bujumbura yose yamubonye, ngenda kumenyesha ngo nta muntu numwe bari karakuraba. Ariko shaka kubereka yuko rimwe na rimwe kurondera Yesu birasaba kwiyambura ibintu bimwe bimwe, kuko hari igihe Yesu musanga ku mazi ameze nk'amazi y'Isiriya, aho Namani yasanze Elisa, ahantu hari kiziba kandi hatari VIP nk'uko vyibaza. Ariko iyo ata humilité iri mu buzima bw'umuntu, umuntu arabihoporta. Ariko ndakubwiye ngo igihe kirageze uve mu cumba cawe, uve mu ishuka ryawe, kuko urakeneye Yesu. Utwawe turiko turahera, ivyawe biriko birahera, option zagabanutse, kandi Satani ntarinde no gutwara ivyawe byose. Ariko ahantu hariho atmosphere y'Imana ituma abantu ngaha baza bagakira ingwara bakabohoka, kuko Bibiri ivuga ngo aho babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryanje nanze zoba ngize gute, nzoba ndi hagati yabo. Vyose ifyeri rirashobora guhezwa n'inyota ufitiye Imana. Uyu mugore vyamusavye kuryama hasi, ararambarara. Umugore w'Umwisirayeli kazi na peuple ifise ubwirasi, peuple ifise imico ifise icisana n'icacu, ariko uyu mumama arayikumbagaza, sinzi ko atari yavuye kuko nta vya bindi mwambara ntavyo yari afise. Gerageze mwimagine iyo scenario, hama nawe ucugerageza wimagine aho ugeza kurondera Imana. Mbega yaba bidusaba kwirondera aso point, uravyumva twari kuba turi hehe, twari kuba turi bangahe turi ngaha. Ariko Yesu naho yavyoroheje, biracasaba ukwizera n'inyota mu buzima bw'uri karumva, kugira ngo ushike ku ntambuko aho wiyambura ikintu cose kikuduza hejuru ukamanuka hasi, kugira ngo ubashe kumukorako. Un certain niveau mu buzima bwawe biragusaba guca bugufi kugira ngo ufashwe canke ukogwe ko n'Imana. Uyu mugore sinibaza ko hari umuntu numwe yabwiye ngo biriko bimera gutya, yarakubisa ararampa aragenda. Bibiri iravuga ngo ashitse ngo agira gute, ngo aramukorako, ngo muri ako kanya nyene yumva Yesu, yumva ubushobozi buramuvuyemo. Yesu yumvise ubushobozi bumuvuyemo, aravuga ati hari umuntu ankozeko. Usomye iyi nkuru muri Luka
aho nyene muri Luka igice ca 5 canke igice c'8 kuri verset 43 ukagera kuri verset 48. umugore agwaye ubutinyanka Aha. yarabimaranye imyaka 12 yamariye utwiwe twose ku bavuzi adutangamo ingemu ntihagira ushobora kumukiza amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu yiwe ako kanya umugende w'amaraso urakama Yesu ababaza ati ninda nkoze ko bose bahakanye Petero n'abari kumwe nawe baramwishura bati Toujours Petero. bati erega mwigisha n'ishengero rigutaye hagati n'ishengero rigutaye hagati rikubanda Yesu aramubwira ati hari uwunkoze ko kuko numvise ubushobozi bumvuyemo wa mugore abonye yuko atayoberanye aza ahinda agashitsi amwikubita imbere amubwirira mu maso y'abantu bose icyatumye amukora ko nuko akize uwo mwanya aramubwira ati umwana wanje ukwizera kwawe kuragukijije genda amahoro. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Uyu mugore uretse ko yakoze igishoboka cyose kugira ngo akore kuri Yesu, kandi arico ndiko ndavuga ngo ukora igishoboka cyose ari kurondera iyo mana. Amaze kumukora ko Yesu yarazi ko uyu mugore yakiza. Yesu yaravuze ngo uyu muntu arankoze ko. None kubera iki Yesu atena kumumenya? Mu yindi version baravuga ngo Yesu aramurondera, aramushakisha, aramurondera. Ariko haravuga ngo Yesu aravuga ngo ninda nkoze ko, abigisha baravuga ati none gasha mwigisha nawe ukuragorana. Yesu avuga ati no, hari umuntu ankoze ko kandi Yesu yarazi ko yakiza. Ariko kuki Yesu ashaka atupri uko uyu mugore aja habona? Nuko Yesu ashaka kuhanda public icakoretse mu buzima bw'ujya mugore. Uyu mugore yakize byari bikwiye gutaha. Yesu akavuga ati hari umuntu yankoze ko. Ariko Yesu arensista aravuga ati no ni mumuzanire. Urihe? Bibiri ivuga ngo uyu mugore ategwa ubwoba kuko ntazi bigira bimushikire. Ariko ngo amaze gushika Bibiliya ivuga ngo cette fois ngo uyu mugore ngo aca hakonta histoire yiwe yose bayita témoignage. Kuko iyo Yesu atamuhamagara iyi nkuru ntiyari kwandikwa, ntitwari kumenya ibyo mugore ico yakize, ntitwari no kumenya ico yagwaye, ntitwari kumenya amafacture yarisha ibitaro, ntitwari no kumenya indege yafasha aja kwivuza, ntitwari no kumenya abapfumu bamuhenze. Iyo ujya mugore Yesu atamuhamagara ntitwari no kumenya imyaka amaze agwaye. Ni ukuvuga ngo témoignage ntihari kuja habona. Ni ukuvuga ngo ujya mugore Yesu yagomba yuko uyu mugore aza kuhanda public icakoretse. Ego mama waciye bugufi urankora ko mwibanga, ariko kandi ico jewe uhoraho ndagukoreye mwibanga ndagomba yuko les bénédictions en secret canke les bénédictions secrètes ziba des bénédictions visibles. Imana irashobora kugukiza kandi ndabivuge gutyo kuko narabibonye. Imana irashobora kugukiza kakubohora, ariko hakagera igihe Imana yipfuza yuko ico yakoze kiba public. Kuko rimwe na rimwe turayirondera mwibanga, ariko iyo yakoze twaririmbye turavuga ngo mwamamaze kuko izina ryiwe rikwiye kuvugwa. Bibiri ivuga ngo bamuneshesheje, haleluya, intahe y'akanwa kabo hamwe n'amaraso y'umwagazi. Ni ukuvuga ngo témoignage ni kimwe mu bintu bigarantisa yuko uko Imana yari iri ejo ariko iri uno munsi kandi ariko izokwama. Kandi témoignage ni kimwe mu bintu bifeza parti, haleluya, yo kuzana ukwizera. Muri indwi narashinze intahe z'abantu bafise ibintu bagwaye nkazisoma, ariko nazisoma gusa mutabonye n'uwazishinze, nazisoma abandi bagaca bakira les mêmes choses just kubera bumvise. Rero uyu mugore yarondeye Yesu ariko kandi ibibanga, ariko Yesu aravuga ati ngomba kubishira habona. Yesu aramubwira ngo ingo, amuhagaze imbere. Uyu mugore ngo hakonta histoire yiwe yose arayivuga ukuntu vyagenze. Ikintu cari kizwi kumbure n'Imana mwibanga gicitse kizwi n'abantu. Mes chers amis, ndababwira ikintu kimwe, culture yacu ntikwiye kuruta culture biblique. Nahora nigisha ibintu muri mariage nkavuga ingorane twagize muri mariage. Musi umuntu aranyegera bati ngo pasteur tu trouves pas ko nk'umisi ya mariage hari gihe haba hari abantu babashitsi, iyo uri kuravuga ibintu vyawe vyakugoye, tu trouves pas ko ari
ndamubwira ni jeve nta kibazo mfise cyo kuvuga ibintu byangoye a condition ko vyerekana Yesu yanshoboje kuko jewe simfise icubahiro nihaye mfise icubahiro Yesu yampaye niyo ndaciyambuye arakinyambika cyane cyane niyo ndaciyambuye kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana kuko turi muri culture ngaha ngo je ngo sizoja gusengera hajya ngo baca bambona ngo ku mafoto cyangwa je ngo ntuzoje gushinga intaye hajya rero ngo baca bakora ngo vyari ngo vy'ukwiyerekana ngo vyanyu reka ndababwira iyo dushinga intaye tuba turiko turiyerekana iyo dushinga intaye tuba turiko turerekana uwadukoreye kandi tuba turiko dufasha n'abandi bantu benshi hagati yacu bafise ivyo bibazo nyene ariko bakeneye kumenya ivyizigiro biri muri Kristo Yesu iyi nkuru twasomye itangura ivuga ngo ujya mugore ngo yumva makuru ya Yesu mbega yumvise iki about Jesus niyihe nkuru ya Yesu bambwiye ngo Yesu ngo nagahungu konze kambara isandare canke ipireri no yarumvise amakuru ya Yesu akiza kazura en plus de ça uyu mugore ahuye na Yesu ari kunzira agiye kwa Yayiro umwe mu bakuru mu isinagogo umwana we yari yapfuye ariko arapfa baza guhamagara Yesu ngo aje kumusengera Yesu yaragiye gusengera ujya mwana Arsene Yesu agiye gusengera umwana wa Yayiro banamusanga mu nzira barabwira Yesu bati erega yacugora umwigisha ujya mwana yapfuye Yesu ntiyatevye kwa Lazaro gusa Yesu yaratevye no kwa Yayiro ariko igihe yateba kwa Yayiro yari hehe muri iyo nzira agenda ahuye n'uyu mugore ari karateka umutwe ngo no mukorako gute Yesu abaratevye aho hantu abanza gukemura ikibazo c'ujya mugore ariko acereza ikibazo ca Yayiro umwana wa Yayiro yararemvye ahubwo arahwereye Bwana sifiwe sana haleluya ariko Yesu ntari stresse baraje baramubwiye ngo reka kugora umwigisha ari busy is a busy man ntukamugore kuko umwana wawe yapfuye Yesu aravuga ngo nimuze tugende ntiyapfuye Yesu ngo ashitse acasanga n'abantu batanguye indirimbo zikiriyo bari bafise indirimbo abisirayeli baririmba zikiriyo n'amafruit batamba nyene ngo Yesu ashitse muri iyo nzu acavuga ngo basohore bose towafuyo yo fasi Yesu ngo acarinjira muri kijya cumba nakajya kana kagira gute karazuka ariko kabanje gupfa kabanje kuremba ndaje kubwira ikintu kimwe ngo rimwe na rimwe Imana irareka ibyawe bikaremba bikononekara bigapfa hama igaciza gacisanga abantu bako bakubwira pole kavuga ngo nimusohoke ba bantu turonka batwakompanya mu marira ngo yongo maskini ya Mungu Imana ikavuga ati nimusohorera abo bantu kuko indirimbo mfise uyu munsi iratandukanye Bwana sifiwe sana akintervena Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane muriko muranyivaga abantu b'Imana amina Yesu avuga ngo ni igiki cakubaye ko umugore acara kivuga ariko akantu ushaka kurangiriza ko kari important naka ngo Yesu acara mubwira Bibiliya ahantu hose twasomye batubwiye ko ujya mugore ngo apfuye gukora kuri Yesu yaciye agira gute yaciye akira Haleluya ariko fiston ahantu hadusomeye kuri izo verset za nyuma uyu mugore aheje kuvuga nibaza ko ari le dernier verset avuga gute aramubwira ati mwana wanje ukwizera kwawe kuragukijije stop ndababazega abantu b'Imana yamubwiye gute Yesu ukwizera none ndababaza ntiyari yakiza siko aha heza ntiwihejeje iyo verse ukwizera kwagwiguze kuragukijije genda mahoro mu gifaransa bavuga ngo iki ngaho onya en paix ariko kaje ndayishaka iyi verse ahandi hantu avuga ngo ube entier niko kantu nshaka sinza ahantu abivuga nibaza kari muri Matthieu siko muri Matthieu avuga gute muri Matthieu avuga ngo naho nyene siko non haleluya Indafise version yindi la vérité mu gifaransa kuri verset 34 mais Jésus lui dit ma fille ta foi t'a sauvée va en paix et sois guérie de ton mal Haleluya
uyu mugore igihe yakora kuri Yesu yarakize ibyo kuva amaraso icikina Imana yakimukijije. Ariko icatumye Yesu ashaka guhura nawe akamubona nuko uyu mugore atarafise gusa ikibazo c'amaraso ava, ariko Yesu yamubwiye ati ukire ikibi cawe cose. Nukuvuga ngo uyu mugore source na nature y'ingwara yiwe yo kuva yari diabolique, yari demoniaque. Nukuvuga ngo Yesu ntiyisatisfeje gusa yuko uyu mugore yamukoze ko agakira ikibazo kimwe, ariko Yesu yamubohoye l'ensemble du problème, la source du problème. Nukuvuga ngo Yesu yamubwiye mu yandi majambo genda ube entière. Nukuvuga ngo Yesu yakoze operation iri total et complète kuvyerekeye uwo mugore. Nico gituma atashobora kumureka ngo asubire inyuma nubwo azi ko hari uwamukoze kagakira, ariko Yesu yarazi yuko muri relation personnelle ya jewe na wewe uretse ko mu gikorane wakiriye igitangaza amaraso agahagarara, ariko ninakwihweza nitwananywana ninamenya ivyawe ntukira gusa icakubayeko, ariko ndakubohoye n'ibindi bintu vyose. Kubera iki? Kuko iyo twaje ku Mana dufise ingorane yo guheba itabi no guheba urumogi, aratubohora urumogi, ariko Imana idushaka ngo tube muri relation, tumwihweze, tumurabe, kuko ngo ujya mugore yamukoze mu mugongo ariko ntiyamubonye, ariko Yesu yexija kwaza en face kugira ngo amurabe amubone, kuko Bibiliya ivuga ngo bamwihweje bagira gute? Barasayangana. Bwana sifiwe sana. Yesu yetablisa conversation na relation, kuko atashaka un consommateur canke une consommatrice du miracle, ariko Jésus voulait, Yesu yashaka consommateur wa relation entière. Rero nituza ku Mana nitwaje no mu masengesho kubera ingo zacu zimeze nabi, kubera dushaka ivy'Imana dukorera, uretse ko twayikoze ko kubw'ijambo yawe n'amasezerano ikadukorera vya bindi ikaguha akazi, ntuce wirukanka ngo masengesho araheze ngo naronsa akazi ne, ariko ahubwo hagarara uvuge ngo hamwe nuko yampaye akazi Yesu ashimwe cyane, ndashaka kumubwira ivyanje, ndashaka tumenyane, ndashaka kumubona, kuko nimba nkijije amaraso akampa akazi, mbega nibihe biri mu bubiko bwiwe bikonserana jewe nkeneye kumuraba nkamubwira ngo mwami wanje mpivyanje vyose, kuko ndagusanze kwivyiza, nayereye imyaka 12 sinatoye solution, ariko nje mu gitondo kimwe imbere yawe ndaronse solution. None ni gute iyo Mana woshobora kuyiva kikugurira umuryango ngana gutyo ngo ni kubera yakoze ico ushaka, ukibagira yuko hariho n'ivyo utazi, kuko hariho risque et possibilité yuko hoshita inyuma yuko akira ico yakoze, ariko kandi hariho vyinshi ashaka kuguha. Ivyo navyo biri muri relation yacu hamwe nawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka kuri umugoro badusenga uvuge ngo Mana ndashaka kukubona. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kukubona, ndashaka guhura nawe, ndashaka kunywana nawe, ndashaka plus que j'ai reçu. Haleluya. Ndashaka plus. Hari abantu benshi bipoza question nk'ubu turavuye mu masengesho, ngo none ko amasengesho aheze ngo bizoca bigenda gutereka, ndabwirega abantu b'Imana. Amasengesho canke relation personnelle yawe n'Imana bitarashika mu nzi wanyu mu cumba cawe, uracafise urugendo runini, kuko turashobora gukonfonda ambiance ya masse na objectif personnel dufise y'Imana. Ariko uyu mugore tuvuze ko uyu munsi ico ndamukundira ntiyigeze ateba ngo yewe ngo ni wa mustari Yesu ngo yaje muri viri wacu ngo yarazuye. Wazi ibikorane nk'ivyo je mwanda ibone tugize ibikorane vyo mu mastade, haba rero n'abadandaza ikaranga, abadandaza ikaranga, abadandaza imishwaro, abandi bibarafu, abandi bacunga imiduga, haba hari amarigara menshi cyane, ku buryo bijya bikorane Alberic ahora aja gutwara yo son arabizi, ni bikorane vya mbere bigoye gukipinga atmosphere spirituelle, kuko hari abantu bwoko bwose bazanywe n'ibintu bitandukanye. So nukuvuga ko ujya mugore ntiyaciye aza mu baravuga ngo ni hangahe none ngo nangaye Ezekiel ayo gabanya ni yaje muri ivyo onye. Ujya mugore yaraje yirengagiza abo bantu bose, aravuga ngo ngomba kumukorako. Yesu ashimwe cyane. Aravyiyumvira, arabiraba, arabona ko bidashoboka, aca aradopta strategie. Kandi icatumye ashobora gushikira Yesu nuko abandi bose bamwegera bari ata humilité, ariko la femme elle est la seule à être venue muri position humble, bimupermeta kumugira ko accès naho masse yari nini,
kuko masse ishobora kuba yipresence itari muri humilité igakora kuri Yesu physiquement. N'abigishwa barabwiye Yesu ngo abantu baragutumbereye ni benshi baragukora kari benshi kutubaza question bête, Jésus bête poliment. Yesu aravuga ati ega abantu bako barankorako ariko mfise nabo communion iri charnelle. Ariko uyu mumere umuntu ankoze ko dufise communion iri spirituelle. Niyakoze sur mon humanité mais il a touché à ma divinité. So ndakeneye kumwidentifia kuko hari ikintu catanguye gukoreka ndashaka kugiclôture ndashaka kukigira entier kugira ngo atahafise package yose kuko foi yiwe yankozeko. Yesu ashimwe cyane. Rero ndashaka kuvuga ngo nahejeje muhaguruke dusenge. Amen. Amen. Amina. Hallelujah. Ndashaka kumukorako. Hari indirimbo ivuga kumukorako kwe? Ndashaka kumukorako kuko ntibimusaba 12 ans kugira ya intervene, bisaba ko jewe ntori inzira yo kumukorako. Hallelujah. Hallelujah. Urugo rwawe ruramukeneye, mu byo urimo byose uramukeneye, nanje ndamukeneye, ariko sinshaka ko masse insamaza kandi sinshaka ko na habitude insamaza. Ndamushaka. Hallelujah. 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 Atugira abantu bari entier. Hallelujah. Izo ntahe yakoze muri iminsi y'amasengesho, bamwe muri mwebwe Imana igiye kurepara n'ibindi. Hari umuntu nakurikiranye ndamenya ivy'Imana yamukoreye, numva araryohewe, ndamubwira nti tuzobandanya gusenga ko n'ivyo bindi byose ndashaka ko Imana igira ico bikozeko. Kuko Imana ntitanga hama ngo iciva ngo ngo sinaguhaye, ngo sinaguhaye, ngushaka iki kindi ngo n'ivyo abantu uzenya. Oya, il est généreux, afise stock yuzuye, nubwo yakwishuye bitatu shishikara mubarira ibindi bisigaye. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amina. Kuko arashaka gukora igikorwa kiri parfait, car son œuvre a été rendue parfaite. Toute la divinité habite en lui. Il n'y a point d'ombre dans le changement. Hallelujah. Arakwije, arahagije. Numva iyi exhortation kuri bwanje ariyo shaka kurangiriza ko uru rugendo rwacu rwo kwiyumvira kuri Yesu twatanguye mu minsi 40. Mvuga ngo hari umuntu agomba kumukorako. Hallelujah. Bashobora kuvyaguruka ku maguru yawe tugiye gusenga. Hallelujah.
Yesu ndashaka kugukorako. Haleluya. Washaka kuduza ijwi ryawe ukambwira ndashaka kugukorako Yesu. Uretse ko nagukoze ko Yesu, ariko ndashaka kukubona, ndashaka kukwihweza, ndashaka ko vyose ubirangiza, ndashaka ko vyose ugira ico bikorema, ndashaka ko vyose nibisigaye Mana ugira ico bikorema. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwami Yesu, haleluya, haleluya, haleluya. Mana yacu turi ngaha kuri uyu munsi muri kino gitondo tugushimira Mana ivyo uhora udukorera igihe cose tugutumbereye, tugushimira Mana yo mu ijuru abantu wazanye hano hantu bamwe batanakishijwe batazi n'izina ryawe, ariko Mana ukubaho kwawe kwabakoze kukabakiza. Mana yacu, Mana twari twaratakaje vyinshi, hari abatakaje umwanya, batakaje uburyo bwabo, hari abari baratakaje ubuzima, hari abari batakaje umunezero, hari abaje baramaze guspending ubuzima bwabo bwose mu bintu Mana bitashoboye kubakemurira ikibazo, ariko bakubonye Yesu bakumva amakuru yawe, barakubonye, baragukoze ko, nawe warabakoze ko. Mana warahinduye ubuzima bwabo. Mana kweretse umuntu ari ngaha uno munsi muri kino gitondo ashobora kuba ari mushitsi, ashobora kuba ari mushasha, ashobora kuba afise inyota yawe Mana akurondera gushaka, bishobora kuba vyanamugoye no gushika hano hantu kuri uno munsi, ariko muri kino gitondo akaba yaje hano hantu, ariko Mana adashaka guhura n'abantu, akeneye guhura na wowe gusa. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, ndavuze ngo mu izina rikomeye, izina rihambaye. Hari amasoko twanyoye ko, hari abantu twatumbereye, hari ama option twakoreyemwo, turagera turashika ahantu dusanga turi imbere y'igihome cugaye. Hari ibintu byinshi twagerageje Mana bitadushoboye kutumara inyota, bitatwambuye ubukene, ariko Yesu tumaze kumva amakuru yawe turavuga ngo ndagomba kumukorako, ndashaka kumukorako, ndashaka guhura nawe, ndashaka kumukorako. Haleluya. Nico gituma turaha Mana yo mu ijuru. Hari ico watumariye, hari ico wadukoreye, hari ivyo wahinduye mu buzima bwacu, hari ivyo ukiri kurahindura, hari aho wadushikanye, waraje kugira ngo turonke ubuzima kandi ubuzima busagutse. Turi ku isoko ridakama, turi ku isoko tutitinya, tudafata bikeya, ariko turagomba gufata le maximum de tout ce que tu possèdes, le maximum de tout ce que tu possèdes. Oh haleluya, haleluya. Na vya bindi batubwira ngo nimu mugora umwigisha, ni wowe Mana tuje kugora, ni wowe tuje kubwira, ni wowe tuje gusaba. Ndagomba Mana unkoreko. Uyu mugore ngo yamuje ko afise ubwoba, ntiyarazi ivyo agira mubaze, ntiyarazi ko atagira afungwe, ntiyarazi ko batagira bamukubite, ariko ngo elle est venue toute tremblante. Elle tremblait, elle tremblait, elle tremblait. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo hakuronka ikibazo canke hakubazwa ngo kuki wankoze kudasavye protocole. Yesu yamubwiye ngo ukwizera kwawe kuragukijije, genda ndagukijije wese. Acarongera ko kuvya mbere aravuga ngo wihaye, tu t'es servi, maintenant c'est moi qui te sers. Haleluya, amina. Wagize ukwizera urandondera, ariko genda ndaguha ivyo utaje gusaba. Waje gukira amaraso aseseka gusa, ariko ndagukijije n'ibindi utaruzi, ndagukijije ikibazo cawe cose. Je m'attaque aux racines de ton problème. Kubera muri we ara n'umutunzi w'ubuntu atugirira neza, car sa bonté dura toujours. Haleluya, 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 haleluya. Mubwira uti Imana akora ku byo ntazi. Haleluya. Umfasha twagirira isengesho, kuko bimwe mu bibazo muzi bifise amahasine mutazi, bimwe mu bibazo biri apparent binyegeje mu nkomezi ziri non apparent. Hariho ibinyegezwa. Iyo tuje imbere yiwe muri urwo ruzi tumupermeta ko akora hose, agakora no kuri source. Ntidushaka ko atreta amasymptome, ntidushaka ko atreta amareaction, ariko turagomba ko atreta la source. Haleluya. Hariho ivyo ibintuma ameze uko meze, hari ibintuma ngwara uko ngwara. Jewe bangiriye diagnostique y'ingwara, ariko Yesu ntafise diagnostique y'ingwara, afise na racine y'ingwara. Umubwire kuri uyu munsi muri kino gitondo tugenda kurangiza, umubwire uti Imana akora no kuvyo ntazi, nkiza n'ivyo ntazi, kuko ni muri presence yawe
affecte tout mon être, Seigneur Jésus. Mana ndasenze kuri uyu munsi muri kino gitondo hariho abantu bari hano hantu Mana bafise Mana ibibagoye, bafise Mana n'ibindi badatahura, bafise Mana n'ibibatuma bakora ivyo bakora. Hari bituma babihevinga uko babihevinga, hari bituma bafise comportement bafise, hari bituma bafise imvugo bafise, hari bituma bafise ama symptômes tubona, hari bituma Mana bafise ivyo ama appareil à detecta, ariko wowe jisho ribona kure, wowe ubona la source, wowe ubona racine y'ikintu cose. Ndavuze ngo reka ukuboko kwawe nkuko kuri uyu mugore wamukijije ikibi cose, ndavuze ngo Mana nabo bakize ubabohore ikibi cose babayeko cose, inkomoko yaco aho cafashe ubuzima, aho cubakiye, aho cafatiye, byaba bavizi canke batabizi, byaba bavyibuka canke batavyibuka. Ndavuze muri kino gitondo ngo Mana kiza abantu bawe hano hantu ubabohore gose, kandi Mana iyo ubikoze muri ubwo buryo utubohora ibibazo butakigaruka. Hariho n'abafise ubwoba ngo bazosubira kugwa, hariho n'abafise ubwoba ngo bazosubira kunanigwa, hariho n'abafise ubwoba ko bazosubira gukora ivyo bahora bakora, babandi bose bashinga inaha y'ivyo Imana yabakijije. Ako ndavuze ngo reka ubwoba buhave, kuko uhora aragukijije aragukiza kandi agukijije arakubohora. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, nkuko Yesu yabwiye ujya mugore, yaramubwiye ngo sois entière. Haleluya, sois entière. Haleluya, sois entière. Haleluya. Igikorwa ciwe gikore hose, kigukore hose mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Amina. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Mana ibahezagire.